jewe Fanny namumenye jewe kubera Belle. No. Mfise umugenzi yitwa Desire aba muri Afrique du Sud. Yambwiye ati mfise umukobwa nkeneye ko tubana kandi uwo mukobwa ashaka kuba umuzi akina ama movie. Barandike nimero ziwe. Ati rero umukobwa nkeneye umufashe Desire abahe imodoka Afrique du Sud. South Africa. C'est mon ami Desire. Nyuma rero Desire acambwira ati ngo buge rero ngo je ngo Fanny ngo ngaransunduye. Nza gusanga rero mu nyuma ari amatike yamurungikiye ngo amusange South Africa yigega mutepe buno kwiga. Cyane amambwira abatipe. Imbere y'umukobwa yuko umuhikiye. Na Starboy sinigeze kwimubwira. Starboy. Ugaga Starboy yudosi afisa ajya kuri park amagenda gutanga amere umugore yitwa Regina. Ego. Muri Sweden. Parce que turani kiganiro na Starboy yambwiye ati nice. Ivyo nari ndi ko ndabiriha. None wewe imbere yo kubijya banza umujye. Hari abantu usanga bafise uburemere bwo kujya inoti y'umuntu. Baze kujya inoti y'umusampapi. Umuntu azi neza hatamfashwe n'impiri. Uravyumva? Tipe rero aragenda aragavura ukiba mamankani agumashira pembeni amagacarungikira Fanny nawe kara ntakeye no kumenya ati inoti yavuye mu yasho carayimiragura imodoka caratu uravyumva itike tipe aravuga ati buri ngo mandamurira itike azave mu Burundi asange South Africa mare tumarane iminsi ngahe ari kintu kimwe ntamesha makuru numwe arigera kibazo cyo kintu kubera iki abaririmbyi bahoze muri Bantu Boy aribo basohoka cyane ego kandi ivyo kintu wari bwagitene ko konti no iki kintu rero cyuko abaririmbyi basohoka n'inzira nziza sibyo urabona bo iyo basohotse urabona biya bintu baba barimwo n'ubumashanje tunyene anniversaire chain party nje wagiyemwe hanze nje abagiyemwe mugabo ni bon ati rero double bagiye muri anniversaire kono ngaha oya ajya sama concert tuga n'utuntu tutuba turi muri internet twahitsa ngo ni boom abagiye muri boom je baranyikundira je numbona uko je nkunzwe kwe ndabinze abyumva wowe ndikundiwe wowe namba udakunzwe ufise umugore mwe ugacugomba je bamabagira umunoho w'abagore banje ngo none ufise umugore wawe uya tushategezwa kuvuga neza je baramaze abagore umunoho gusa mwabuza abandi makana n'umugore wanje uraho nyene simbizi ushaje uvuga yuko ivyagushikanye ku muryango canke ku munwa w'agasho nta gasho kagiyemwe je nafashwe mpiri gusa agasho kagiyemwe gute kandi ubagaruke oya nta gasho nagiyemwe gusa jewe bansanga nyina w'amwamikazi yansanganye idemu ndakora ukuntu wivugije ukuri Hello guys, hello family. I think you got to the top. I think you got to neza cyane wamaze gushikira kuri Bujuton TV ni iki simbizi. Ico cyongereza nanze ko ugomba ubandanye n'icyongereza. Hari umuntu yavuze igihe bari ko baragira iga stress ajyama award yo mu Rwanda. Babonye Davido sijui na abamenyesha makuru mu Rwanda bakora mukoresha interview. Twazi none mu Burundi nane yatafanya interview hamwe byo bera mu Burundi. Bari bamukoresheje Diamond interview. No, bari ko rakoresha umengo hari Davido yarene. Bajya ba Nigeria bari hajya. Aramenyesha makuru mu Rwanda yeka ramukoresha interview. Ababaca barapostinga barabaza ati none ngaho nende muramvuga ngo bibere mu Burundi. Bamenyesha makuru bacu tuzi. Bisa bigenda gute? Nende yokoresha icyongereza cya capitaine de la capitale.
Chachindingo, how are you? Ngome East African journalist. Walongo no mumesha baduvize. Bandanya presentation ngao. So guys, ndabakira kuri Bujutown TV kumuneka radukurikirana tarakora subscribe na mutumiye kora subscribe kango tubandanye tuba on time, tubandanye tuba update. Babandi ni bashika jenzo bahayimisha. Nacho ngerezo ziskai. Siwi. Kigano shashi tukibandanye mu Congereza. Reka ivyo bintu shareka. Simbizi ayo. Turiyizi. Okay, good. Let's go. Ayo, Okay. Ikana kila simbizi wasibavumba. Komperuka. Genre abadada muri entertainment. Tuzo igiswahili Congereza. Buraza nga bugakora content kugira nakara wabone gasigaye gasa nk'umuzuka. Gasa nk'umuzuka. Igagira ubi wayi kagenda kuvyara. Ariko mwe wataginga kuri statue yawe. Kuburaza ine bigenda. Mwe muraza nga bakababona. Mu diaspora nangaria. Nshaka kajya. Simbizi. None hari nk'abandi usanga ibitipu usanga ari ibitipu bivuye nka za Zimbabwe babibona. Yatamushaka none mucamuyaga mu gwahero rimwe aba diaspora je bamboneye kameme yabandi muri ivyo onye jewe mba naracomotse imyaka ambuze ega ntabakeneye gutwara barakubona erega bayiba diaspora barabarundi arabatara diaspora cyo gisigura none simbizi diaspora gisigura ingenzi jari umukobwa nzi umu influencer we bine by'ibikenya kuri mawimbi amaze kubaza oya amaze kwaki yamutukanye mwijipe diaspora bine ega ari ukuntu biraba this one beautiful, this one good. Rero niyo mpamvu uzosanga kenshi ubudada buzi kuvuga indimi buri just bari muri entertainment bazi indimi usanga bari fresh. Ega entertainment burya agasi tutunze. Oya entertainment iraduheza ama opportunity yo guhura n'abantu babamesha. Uri nk'iboga nona kuno musi ko nahinje n'akaruki ugenda abibuko boko nonde yemeze ko bamevye ari waje kwidandaza muri kawaida anje kwidandaza anje nirongiye iki diaspora ni fresh nona ko burira indege bagenda stop nawe uri ushaka kugenda anje uri Slay King Timo bya Slay King babi waje ntabyo guslay Justin Skabana bariko bararaba Simbizi muri no mwanya biboneka yuko asa nk'umuntu acikiye ku muryango w'agasho nagucikira ku muryango w'agasho ntuhatswe Simbizi nayo tubigira ibanga ntuhatswe agasho ntuhatswe oya agasho we mama mwamikazi ntaguhakize uyu babikuye entre nous avoir base ntuhatswe gabuto wangu mugabo vraiment ndakubwiza inko matawe indira gato je hani nzoga nzosubira ku ejo nzoga zatso nkoresha ibara nukuri ryatso nkoresha ibara mugabo burya hari abantu tugenda dutazi je nari maze kugendereza ndondera umuntu yamatwara makuru Sky no musi dukora ikiganiro nga utipa gacagenda avuga ngo kubara ngo Simbizi ngo rikara mu Sky ubwira abantu bateranye je ndakunda kuja ko we dukorana ibiganiro muri studio ngo baca bazimya amatara ngo tukamenana agaca twara makuru urabona twemo ndakunda kuja mu biga defenseur de droit de l'homme vraiment ndakunda kuja mu biga mu nyigisho rimwe hari inyigisho tuzaduhabwa usanga ari nziza imbere yo guposta inkuru uzukwanza ubanza kwanza kuraba iyi nkuru ngomba ntange ni yasohoka ino nkuru bizogenda gute nta ngaruka zihari zayo dufata ugasanga nk'umuntu je baranyikundira je numbona uko je nkunzwe mba nkunzwe kwe ndabinze abyumva wowe ndikundiwe wowe namba udakunzwe ufise umugore mwe ugacugomba je bamabagira umunoho w'abagore banje
ngo none ufise umugore wawe uya tushategezwa kuvuga nemba baramaze abagore umunoho gusa mwabuze abandi makana n'umugore wanje umunoho agira umunoho bakavuga ati none jewe ngishaye n'umuntu turisangira kaye cyambona umuntu araje amakuru yakuye kumwe n'umujya amatoma tugendana vraiment ata nivyo narinzi vraiment umuntu akagenda ngaho agatelefona akagura kagenda akagusa agakoresha amayinite byarangira agasaba umukopo kugira gusa mvuge uwo mugambi urunguka bana jewe fete no ejo niho nashengira remarque ndicaramwe ndaraba ndavuga ati none umugenzi wanje w'umuhungu yagiye gutanga amakuru ngo simbizi ngatwaye ngo umukobwa ngo agiye kumujya sivyo ariko simbizi nawe ntuvyorosha hari umunsi umwe wenda kujya none riga ntibitegezwa kwa kuri jewe Uburundi butunze abana beza gose mugabo uko bigenda kose igihe tumaranye uhurana na la majorité canke benshi muri abo bana beza Uburundi dutunze sivyo none ko ki bitobaho canke bitoshika oya twebwe jewe iyo umukobwa turi kumwe ikintu ca mbere hari ama systeme tugira ku buryo nomba de kumwe n'undi ndahagarara cyavyo nakintu bivuga unyene sa ta cameraman hariya behind ivyo bivuga yashaka kwisigura oya suko urumva d'abord jewe imbere d'abord kuja gutosora ubundi muntu kwanza wewe witwira ibaze nk'umutipe yagiye gutwara ayo makuru aho aragura indaya kwipave hari n'undi munsi twagiye gukora ikiganiro ngaha cyasanga ahitana indaya ngaha urabyo ahitanye indaya turagenda yigiza muri ya oya umunsi mburugini yari yapfuye ico bita hari akaburo kari ka paso kari katobotse gatuma vitesse atinjira tuca hari umugenzi wanje yitwa Stino yarenganye ashaduha lift carayipakira ndayiwe yagunze yagize gutya nari nati icumba cose nari nati ayiruka nari nati gute tipe aratoibo barapatana jewe njaya bageze mu cumba ira agize kumwambura gusa gutya nari nati yasanze ari nari nati cyane yasanze basana nari nati tipe nabonye ava muri shop aza yidoga ngo nibiki ugiye gafuka munwa ati ari kibazo ese none what happened wewe utabariza content yaje niya wewe kaka sister njye kaka yinjiye yamaze no kuriha chambre nza kurara hose araraye yaje mbwira ati kaka deodora uragafise ngaho ora ka deodora kari kagumye mu modoka ico gihe modoka nari iraje kuri otra yafiye kugira bwa harahandi hari ama hotel ujamwo bakakuna kwishuza amahera aravuga tubusese kinju so rero wewe rero nta nivyo yakoze kubera yiruka tuboni hoteli yose abantu bari mu byumba ibiki uti hoteli yose yabaye nari nati yose tukabataho habaye iki hari ingorane hari ibintu bigoye no gusigura we wamutoye habaye iki umukobwa mbona sohotse yimyoza ngo mfatire taxi
atenane nimwaje muri isheri shushu bana se kabicaye inyuma twicara imbere tipe mayibyo ntabyo navutse sashe mfata ngo telefone umugore we ndamubwira ati haro bite uri umugore wa naka ati mugabo buryo umugabo wawe ari ngaha ariko aragira ibi nibi kubera mbanza ati hamwe no bibwira umugore wiwe sinzi umutima w'umugore wiwe aho ugarukiriza mu kwakira ibintu ntuzi aho ingene ibintu byakira hari abantu baza bakina n'amahorasyo z'abantu utazi zubatswe gute utazi zubakiye kuki ntuzi ibyo abantu babisezeraniye ukaza ngaho gusa kugira usambura ibintu je baramaze kunsambura je ndamaze gusamburirwa amahorasyo Sky mugabo iyindi uzogerageza kuyisambura joro tu ariko wanahatswe umviriza n'umusafukazi namwamikazi n'umusafukazi hari ibintu hari ububwa je ndemera neza yuko jewe ndagira ububwa mugabo ububwa bwose ngira buragira amarimite urabyumva je ndafise ahantu mvuga ati aha nshobora kuharenza urabyumva mene mbesire kuba tugendana agashagenda gutora amatelefone ntuzi twahuriye urabumva ntuzi amaze kwihangana ibyanje bingana gute ntazi ndamuhanganira mu bingana gute ugacukumba ngo ugomba uza kubomora ibyo bomora jewe namanda mubwiye ati ibyaje jewe ubuye ndi kumwe n'umuntu asha nubakira ku rutare ari babibaza yuko ibyanje ushobora guhuha gutya ukete kiguruka impamvu rero byiza umuntu wese bameze uko tok ana uburyo umugabo wawe ari ngari ibintu birakuraba sanga namande ko ndakorera ibyunguka reka twebwe nakubwiye yuko ntiduhabwa gusa uraho nyene simbizi ushaje uvuga yuko ivyagushikanye ku muryango canke ku munwa w'agasho nta gasho kagiyemwo je nafashwe mpiri gusa agasho kagiyemwo gute kandi wagaruke oya nta gasho nagiyemwo gusa jewe bansanga nyina w'amwamikazi yansanganye idemu Jinda kwa kuntu wivugije ukuri oya gusa iyo demu nta bitwarimo umva no nakadada ka Vixen kandi uri umuririmbyi n'umudirect oya urumva uwo mugenzi wanje ari yatakaje telefone umugenzi wanje ni munoho abonye umukobwa acamira mitwa aho afise umugore muhira aho umukobwa ashobora kujugumira akamira mitwa umunoho indimi yaguma aravya uravyumva sasa uwo munsi yaje kundaba niposhereje ahantu aca haza haja kugwa abagenzi bawe by'abikobwa mwagendana muri team Satura vyigomeze Bella Gomez sasa bapfuye gusa kuhagira cyane ndingikira uroranye na Bella Gomez oya Bella Gomez baje hajya kuri duza bari bafise gahunda yo gusororera ntumbazi baba bagize bagira ibirimba baba ikese baba batema ibingorongoro umunsi wari umunsi wo kwimena kugira lo type yacha asanga abakobwa bari hajya uwo munsi afise mission na Landry promoter tuzoje gukora mission na Landry bihurira nayo ko nabo bakobwa baje nyahabora lo type nawo mugenzi wanje nawe nacaraza aje acaratangura kuvugana na ka Gentil urakaza ka Gentil ko mucarama naho ni aka mafia gashaka namba baganiriye ibiki namba byagenze gute burya lo type yagiye kuri tuva telefone yiwe atayafise aza ku telefone ambwira ati ngo mbe ngurazi yuko wa muntu wa mukobwa yatwaye telefone yawe azabaje mukobwa sinzi ni yaba ndamubona uko ati mugabo gusa ndashaka kugufasha ingene wayitora kubera harimo umwe muri bo bari kumwe na mfise nimero yiwe rero ejo ndamu telefone niviriye gusenga kwanza acara telefone lo type nibereye aho kuri Kenze ndiko ndi pigama ya mbiri ngo bana we VP kwa ngo bwira uya mukobwa ngo areke kuguma yitaba ya nimero umva yaci aho mabereye umesha cyaguma koresha
telefone yiwe ndamubwira ati rero we ko aruko bimeze hariho umukobwa umwe muri bajya yari kumwe na Jux yampeto mu Carama zikumuzi acambwira ati wewe ingo dusanga no mu Carama ndakwereka haba umujanti lo type cyanda muhitana hadandaza mu isoko mu Kinama turagenda no mu Carama tuvuyeyo turava mu Carama turaja kuba Bella Gomez hariya hano mu Gituro yo babariya babanza kwanza no kugomba kugwana ngo bapfana bapiki no mbaza no mujama oya nabo bakobwa umukobwa tagiye guhitana ko nagiye guhitana yari Bella none umukobwa yahasa kugwana na Bella nabo bakobwa tubari kumwe na Jux no mupeti twa Juma yitwa Jux aba mu Carama no twagiye gutora cyo turajana no mu Gituro kuba Bella na Bella nsangana nawe no umujanti yagiye batwaye amatelefone uravyumva sawa rero type rero umva uwo mukobwa uyo niwe yari karamfasha uwo twagiye gutora ari kumwe na Jux niwe karadufasha umutipe bwa nke telefone yiwe telefone turamubura umuntu ayifise biba ngombwa rero yuko bose ndabasubize nagenda bakura umwe ni kwibwa telefone namudepoje Mercato Jux ndamudepoza umuntu uzenya mu Carama ajya ku mayira abiri undi mukobwa yari afise programme yo kuja muri clip wavyumva 20h aho twari nko mu 19h30 bica ba oblige yuko baza kumuhitana kuri duza nanje jo nayi nisondokiye umudada kubera hari bi genre amanu zenya namutigitishije n'ibiki azavuga ati bana tugende haje usabira akaroyare entre tabimeze uko lo type acagenda acamubwira ngo aca telefone mwamikazi ngo ngiye kujyo aca mwamikazi cyaheba n'ibyo yararimwe byose acafata taxi no muhira naho urazi induru yabaye ushika urahindura yabaye prison reka tubireke gusa ako simbiza ya mafuti yawe nuko oya gusa ikintu kimwe gusa wamenya nico navuze kare umuntu afise insako nta mugabo agira insako cyane cyane sivyo ego tuje tumenya guhishanira ibintu bimwe cyane ibintu byo gutera d'abord zwanza kwanza ulo type niriwe ndiko ndamufasha dore nk'ibintu vyiba gacagenda kumbeshera kukubeshera kuvuga n'importe quoi jewe hanumba bana bande bantu ndakira n'abashitsi ariko nawe ivyo nibisanga udashaka kwinseramwe nk'umuntu w'umugabo oya ivyo bijamo gute none kubera iki ubijamwo bikagurinda bikukwegera ushika no ku muryango w'agasho ku munwa w'agasho amen oya ni kubera oya urumva ikibazo si jewe ikibazo n'uwo muntu ashobora kugenda gutanga amakuru atari tukiraho nyene simbizi tukiraho nyene kubijanye n'ingo canke n'imiryango yego twinjire gatoyi no kubijanye na Fanny Lavine na Liberto hari ibiriko biravugwa muri no minsi hari amajambo ariko aravugwa na Liberto avuga yuko Fanny Lavine yahemukiye benshi muri industry ya film yabo na Fanny Lavine hari amajambo ariko aravugwa avyihakana canke asigura n'ukuntu ibintu bimeze wowe ivyaburi kubibona gute nk'umuntu uri gukurikirana industry y'ibijanye na movie mu gihe cyacu jewe kwanza iyo ndakubwiza ukuri industry ya movie sinzi ne yitumutse cyo ndakubwije ukuri si Fanny si Liberi ariko urabazi ndabazi ubwa nta sinema yabo nimwe ndaraba Abeli n'umugenzi kuva kera kuva nka 2010 aririmba indirimbo ariko Abeli ari ijambo yavuze avuga ati ukuntu wishe Abeli uravyibuka ariko abwira oya genre urumva jewe Fanny namumenye jewe kubera Abeli no mfise umugenzi yitwa Desire aba muri Afrique du Sud yambwiye ati mfise umukobwa nkeneye ko tubana kandi uwo mukobwa ashobora kuba umuzi akina ama movie barandike nimero ziwe atero umukobwa nkeneye umufashe Desire imodoka Afrique du Sud South Africa c'est mon ami Desire
uravyumva ndagenda ico gihe yarakeneye imodoka y'imiliyoni 6 nje kuri ico gihe imiduga yari kizimbutse ama used sivyo yashaka akamodoka kari femine yego ndavuga ati okay ndavyibuka ico gihe naratigise namwe ati bana ngaha rero ico gihe ni gito cyari kizimbutse umengo hari muri 2021 uravyumva yarambwiye ati jewe uwo mukobwa nukuri ko Imana dukundanye igihe kingana uko urumva nkeneye ndamugurira imodoka avyumva so ndatigita ico gihe ndibuka nari naronse akamodoka kakaviti kameze neza mugabo Fanny ntagakunda ko navuga ati ubuduga bw'igikobwa n'ubuduga buto niwe rero yaciye aronka kaya kaduga kirabura uravyumva cara kandunyikira acambwira ati nashimye aka mwana ambwira ati iyo modoka nawe wayishimye ma pièce yaragoye gutora ko namubwira ati iyo ukiri kuri yubaka sivyo ifa kugura imodoka ubona ati ejo pièce yayo naho yopfa ruhagarara uravyumva impamvu je nigira mu Mburugini kora Mburugini nahipfa nta ngorane pièce yese ndayibura ngata kaduguguze ego nakabo mugabe ngorane pièce yazo ntushobora kuzironka sasa ico gihe urumva yuko na ivyo modoka naye nabikurikiranye uravyumva hama mu nyuma rero Desire acambwira ati ngo buge rero ngo je ngo Fanny ngo yaransunduye nza gusanga rero mu nyuma ari amatike yamurungikiye ngo amusange South Africa yigega mutipe buno kwiga zara amabwira abatipe imbere y'umukobwa yuko umuhikiye na Starboy sinigeze kwimubwira Starboy ugaga Starboy yudosi afise ajya kuri park amagenda gutanga amere y'umugore yitwa Regina muri Sweden parce que tukurana ikiganiro na Starboy yambwiye ati nice ivyo nariye ndiko ndabiriha none wewe imbere yo kubijya banza umujye we barazanga utaranayijya utunturanayijya nturanakora ko tamungu urabidahwa banza uvugute vumbika ama mu nyuma umaze kumuvumbika uravyumva rero lo type rero Fanny bisikura yuko biboneka yuko bari bakundanye ya distance Fanny ari mu Burundi lo type aba South Africa type agendera ko aya bakora amabotike ni babita muri South Africa babita ba my brother my akora akazi ka my brother urumva abari mu botike agumanye nasokora gatwe avyumva usangana n'aba sans papier tu vois hari abantu usanga bafise uburemere bwo kugira inoti y'umuntu baze kugira inoti y'umu sans papier umuntu azi neza hatamfashwe n'impiri uravyumva lo type rero aragenda akagavura ukiba mamankani agumashira pembeni amagacarungikira Fanny nawe kara ntakeye no kumenya ati inoti yavuye mu iyashu carayimiragura imodoka caratu uravyumva itike lo type aravuga ati bure ngo mandamurira itike azave mu Burundi ansange South Africa mare tumarane iminsi ngahe Mbega kubona statut yawe simbizi statut yawe mu minsi en tout cas c'était hier ni batari hirya y'ejo hahetse waposte nzu uvuga uti bon hari no musawu uvuga uti ndababariye abantu bose bazi ko ndabafitiye bazi ko dusanga ikibazo ndababariye ariko bon ntibikura ko yuko ndabanka just ariko ndababariye ariko sindababariye comme si kubera ko ntibigeze bansaba ikigo oya ndababariye mwana ndabanka urabanka ubwo nibwo bari ubwo basimbizi bwo ko waratsinya ati nabandanya ncokoza Nelinat Jenzo bangiye mu bisanga ayo ni natamucokoza gajenete ndamucokoza ni hamwe gusa abarundi ntibakunda oya ngo n'umusaza aratinya nyina mbiriza numana ko yahotse warasubira kujyogora yagiye gushira ukuboko ahatariho nyawo nabwo wewe niwe nafashe ukuboko agenda gushira mu nyo y'imfyisi hari ahantu kizira hariho impyisi nimbi impyisi ziza ari gikosi
impyisi nta nyama nimwe zitajya urabyumva yagiye gukinira ahadakinira yagiye gukinira ahafyikiye urabyumva byose turabirekuriwe niho kandi bose atari byo turekuriwe buri muntu wese aragira limite urabyumva ntushobora kuba uva iyo uvuye ugaca ugomba kudeborda kurengana aho ujya ibyagira byose yabikira yishimikije jewe none abantu bose none wese unuzi ko ari umugenzi none ego cyane none wewe urabizi neza yuko amafuti yose ugira urazi ko aje nzo ko intervene hama naje ugaca ugomba kuza kugomba kuvamia abuvami jegera nambro zubu ajya kubloka umuntu n'isinya mu bandi hari n'abandi bantu benshi ngo babaye abantu benshi yagira bamwandikira ngo ati we mbwa wadekonye simbizi kirazira kumwurirako gatwe ari abantu umuntu nabizi neza yuko ari umushinga amateka ugomba kumuvana abashinga amateka bagira icyo bita ubudahangarwa bafise iminite rero kuvamira umushinga amateka turiye manake ibintu byose biragira aho bihera naho bigarukira for real career ya Neri yonyene yashimye kuyicira yari kubandanya akora ibintu byiwe neza akabandanya bon mugabo rero ko yahisemo kuza kuvyonga batavyongeka ntitwamuhaye ijambo iyo umuntu yaguhaye ijambo turarikwaka tukariha abandi uravyumva kubera ujya micro zanje ego hari abantu duha ijambo tuvuga ati uno muntu muri societe arakenewe of course genda go example banakoresha umwanya koresha umwanya umuhanuye arakumvira ntimuharira ariko sa yakoze uramubwira ati banakoresha umwanya ahantu wadekonye kindi bikigiya posting akiya bihoro bya iga video ya followers arabivugira ko amajambo menshi naramusanze inbox ndaramuhamagara ndamubwira ati korindi video uri kurasaba ikigongo utwera ngaha hari akadozaje wa mbwa akavyumva hari ubundi rero uri kuramubwira ikintu acabona umengura umwansi wiwe ego muri ico gero umuntu nta neza nimwe abayipfuriza nta terambere nimba nta kintu cyo tumukeneye uyu rero icyo dukora nambe yarafise micro cyo tuyimwaka tugira uko ibi babyita ziba Babyo tivyo kuravuga ikora tkorone rero je igetse satina yanditse bo je maze ndamaze gukorerwa ibibi n'abantu benshi sivyo je ndamaze gukorerwa ibintu bibi n'abantu kandi je toujours namankorerwa ibibi n'abantu bari proche yiwanje uwo mutipe ndakubwiye yuko yandekonejo nyuma yari proche mugabo kimviye no je namukora iki kugira agende kumvugira ibintu bitanakenewe sivyo je ndamaze gukorerwa ibintu bitameze bon n'umukobwa twakundana gutyo urabyo ndamaze gukorerwa ibintu bitameze neza n'umuryango ndamaze gukorerwa ibintu n'abantu benshi mugabo hajya Imana urajuka Imana utayisabye ikigongo itakubabarira mugabo je ndaharira umuntu atanikigongo yasabye none je ndaguhariye Imana utarayisabye ikigongo je ndashaka guharira atayigongo wasabye kugira tubane neza mugabo deux fois iyo uhariye umuntu atayigongo yagusavye hari gace bazayo kuri kijuju ego uravyumva niyo mpamvu uyu muntu ndamubwiza ukuri ni wewe naraguhariye ariko ndakwanga kandi kwanga umuntu uburenganzira bwe waje cyane cyane mbwa je sinihora oya mpamvu ndakwanga nuko ndakubera nayigongo wigeze usaba wapfuye guharira naraguhariye mu kivunga cyo turatanga ikigongo cy'ikivunga mugabo nawe hazogera igihe n'ikigongo turiho gitanga ko n'Imana utayisabye imbabazi ntakiguha barakubwira ati ni wapfa Imana izobikubaza tadi yuko utayisabye imbabazi ngo wihane kazi kawe uzobazwa byinshi rero urumva rero je ndi kugira ndagwarira utasabye imbabazi n'Imana yonyene niguharira iraguturira hari umuriro ubugurindiriye none jewe simbizi je suis qui kugira ndagwarira atakigongo wasabye oya kameme voilà niyo mpamvu rero burya statut nayanditse umuntu abazi yuko ari ikintu kibi yankore narakubabariye mugabo saba ikigongo kugira umve yuko kugira uremuruke jo ari abantu duhura barankoreye bibi nkabona barunamye Simbizi abaremvyi bacu basotse igihugu ibidoma Money boy ikidoma kiri buraya
kiri burayi konora kandi se kuri bari ngibwe Kidoma kiri burayi abantu barakwikura maramaza industry oya none siko yita kiri karavuga yuko ari Kidoma ubwa mbere yagiye gupostinga Kidoma mu ndege Kidoma kuri Afrika oya Kilikou afera Kidoma niyo branding yiwe nizo tuma bahigiye kinini muri game kuba ino game na ari kubwiye nga dernièrement yuko Satubi afise system yo kurira ari kubwiye Kilikou naguma yitwaza ubudoma kugira bariko baratera imbere bariko baravance kubera aya opportunité mbega ari kindi sinzi ari kintu kimwe nta mesha makuru numwe arigera kibaza ico kintu kubera iki abaririmbyi bahoze muri Bantu Boy aribo basohoka cyane Aigo kandi ivyo kintu wari bwagitene ko konti no but raba dramati raba inde urabona nibaza jewe kuri jewe simbizi antuka apart yuko twirengagize gatoyi ko bavuye muri Bantu Boy tubishize entre parenthèses gatoyi premièrement niyo bariko baraduha good music muri no minsi oya sini babaririmbye bose bakora baratapo bariko babikora neza pa ko dramati na nundi muririmbye ikaraza sino mugeranya na Wiz Design oya abaririmbye bose uno munsi baramaze kumenya quality baratanga umuziki mwe hamwe na Benturo muri Empire Avenue sivyo hama bon nta mukobwa tuzi muri Bantu Boy hariho ba Sherine kama ni Sherine kama nindi hari abantu byanse bamusamaria bari babyara abo byaranse go ubwa tout simplement so ariko novuga ati abantu abana bavyawe na Bantu Boy urabona yuko bakora for uri nanje ndi hanze mugabo imyaka ni myinshi umuziki umeze neza mugabo adasohoka urazi yuko harabaye ikibazo cyuko batigera babizera ngo bahabwa amaviza gusi yiguse mbizi yigunishaje mugabo numbo ntiwovuga ngo Kilikou na nuze na Double J yuko ari baririmbye bonyene bariko barakora nyereka abandi babasomba D1 amaze kujaye D1 aramaze gusohoka kamera D1 mu baririmbye batanu mu baririmbye batanu amaze gusohoka jaye agiye gukora project muri Tanzania ivyo vyamyeho ntiyasohotse D1 mu baririmbye batanu wovuga nga none D1 wana muri 5 ingorane Dona Dramati ntibaziye rimwe D1 kuri fan base afisa rasombera Dramati ndabikubwiye kuri ico ndakubwiye mugabe gitangaje rero haso struggle hariho struggle D1 atazi za Dramati hariho struggle za Double J D1 atazi na Kilikou D1 yaje sinovuga ngo yashikiye ahashashe ariko yaje bajya bamazi igihe bariko barasiragore oya mugabo ahubwo igitangaje sivyo kuri ico wari wambaje cy'abantu zenya cy'abasane basohoka ako karaga close karakante parenthèse yuko oya Kilikou nakubunone sinaye kubwiye nga niyo trika koresha kugira gumeho ikurabizi nka urana par exemple nka D1 baramaze kwishiramwe yuko ari muri management ifisa amahera ene mpamvu ubona umengo meme nabamenyesha amakuru nta n'umunsi numwe atari jewe nganda mushize ngo ndamwense nk'indani no mutwe wa D1 ntiyari kuza vraiment urabanze kwari kubera iki kubera mutwe wawe kugira na montage no bikaze uravyumva ariko kuntu rero bamaze kwishiramwe ati ijya management rifisa amahera ukunuku bafise radio bafise ukutiva hari kuntu rero naho buri kurakora ibingana gute bagaragaze bakagushira mu mbari of course urabyumva niyo mpamvu rero ucubona nka Kilikou aguma yita Kidoma kugira ni babone bamushire mu mbari iyo ni strategie ya uko sotse wifata niko natwe tukora c'est ça urabyumva agerageza kuguma aguhereza agiza apparence publique aje mu bantu ageza kwicisha bugufi even na D1 nabarisha bugufi ama interview nakora ama interview gakeya mwumvise no mu kiganiro ntabwiyemeza agira ntabwirasa agira sivyo iki kintu rero cyuko abarimbye basohoka n'inzira nziza sivyo urabona bo iyo basohotse urabona biya bintu baba barimwo n'ubumashanje tunyene anniversaire chaîne party
Nje wagiye hanze. Nje abagiye mugabo ni bon. Ati rero double J bagiye muri anniversaire. Kono ngaha oya ajya sama concert. Tuga n'utuntu tutuba kera turi muri internet twahita ngo ni boom. Abagiye muri boom. Yaga n'aka boom. Ahantu bangaye two kwiterura ngana manager nawe tugategura abantu amati tuzohurira nga mu kajardin dukubita umuziki. Mugabo entre none mwe ni muzamu mugira twariha muri boom twariha 1500. Nta pool party zizaziba nga. Pool party. Ejo ni pool party. House party. VIP ni kimugabo umutumira zo bari naka uzokunjira sans par invitation. No musavuga ati nawe uribuka rya groupe yawe gigenge mwe mukotiza 5 none ntimukotiza mukagira akantu kandi ugasanga muri benshi sivyo manake bijya bajamwe badabona ba ni nkabijya nyene nkakakanye udutegura nuko vuga ati bana burya rero kanoga house party dufise no munsi rero turaza gutumira D1 ntihaza ko bari rero ubwo house party kujya ubutegura ngaha nibura hari abantu bifitiye inote babutegura gacategura kuko abaza kubitabira ni communauté n'abarundi baba hari abangabo ata ibi aha muri Afrika no dufise umwanya bon surtout mu Burundi kugira umugambi wa nyincoro mukuru w'igihugu uko mu 2040 tuba turi igihugu cifashe 2060 turi igihugu giteye imbere nuko abarundi bose baba busy arundi bose akaba busy no munsi ashobora kugenda nko muri ville kasanga abantu bariko bariterera story of course akururuka bus gacagarara kuri kiosk ntakimari karakora tu vois kugira ivyo bizokunde nuko abantu bose baba bari okipe bafise ivyo bariko barakora karafuruguta rero iburaya niko babayeho nta muntu uyu mwanya wo kwicara aho umuntu buri muntu ari busy nakazi rero ututunde turatuma bagira iki bahura nibi vya higingi biriko bira muri Canada bantiwa bituma babarundi bari baherukana kera bahura tu vois rero nivyo rero bijamwe mu bisanzwe ivyo bicira inzira sivyo ibinini yabiba kuko hari gerera ama communauté yose ahura bagaca bategura ikintu kimwe sivyo dufate nk'ubu dufate nk'iyi trace iyi evenement yabereye mu Rwanda iyi evenement bashaka kuvuga uti ino evenement na Trace Africa ubushimwe tuzobutangira dufate nk'ubu ati tuzobutangira nko muri Italy sivyo urumva yuko le fait que dufate ungasanga Daboje ari nomine ndaza baremvye benshi bagiye ma satubiment fois yarabaye nomine muri Afrima muri inde mga barabura visa yo kugenda basa participer tu vois rero ututuntu dutuma bagenda naho barugo gukomina ubwo bumashanje bariko barakina amakopo uratuma basi muri passport yiwe hajamwo visa ubahutura vyise amashanje none urumva hariho muri passport baramuba agiye muri ambassade baramuba atugiye ati jenge mu Faransa kubita umuziki urumva yuko ejo ni bamutumira muri evenement niniya biramucira inzira ufite biramworohe biroroka ko yuko bamutahura ati n'uwa munyamuziki amaze kugenda mu Rwanda ukubita umuziki amaze kugenda muri hehe ukubita umuziki Daboje amaze kugenda i Dubai ukubita umuziki aho umaze kuhazunguruka hajya ijya passport yawe uyisize muri ambassade baraskana bakaraba ijya visa wahawe motif Alo rero basanze motif ari umuziki kandi umaze kugenda ntambe ko bikorohera kuronka ama visa bisigura yuko no munsi naho utwo tuntu tujamwo nibutumire ni no ngaha sinzi ko urabona arigi batumira na Fizo nabonye ko yaremje muri mariage ya Edison none nk'ubu dufata ijya mariage yaba nka Edison ariko nko muri Etats-Unis Fizo atigeze atubwira yuko yari mariage none ko acavuga ati ngo Fizo yari yujuje ni example kubera abantu bari benshi kandi bicaye ari VIP rero umuririmbyi abuyagira amadiri menshi nahe bari makopo nahe bari abantu babiri urabona ikiri important uko aba yagiye gukora
ivyo asanzwe akora c'est professional avyumva rero ubu turiko turonka aba professionnel benshi basohoka no mu gihugu bagiye gukora akazi k'umuziki numva yuko ni intambwe nziza turiko turajamo kandi ya bien sana kandi ufite n'ikizere yuko ejo bizocira inzira n'abandi yuko urabona aba bagenda baragaruka umva rero abakera abaruriro bagiye baramara yigiye mu nyuma barataha ari banza Desire bagiye bakoreje n'itike ry'igihugu amabagumayo hari 2005 uko 2007 nza Desire yagiye muri Etats-Unis tike ya Republika ngiye kuronka agashimwe hakuruti bafizwe ubu ko bagiye baragaruka basigaye bari ngaha maybe ndibaza yuko na impamvu nk'aba bapeti baronka amaviza no kwera je ndibaza ko bashobora kuba bavansa yuko ko baba biza bazungu yuko baretswe na Farias na urabona yaragenda akagaruka ntanzanzan uravyumva so ikintu ni ikintu cyiza cyane mu gukuza ino industry ni ikintu cya bon sana ahubwo le fait que bagenda bakagaruka birazana na credibilité birazana icyizere yuko mu Burundi ari abanyamuziki ejo bashobora kuzokima amaviza bakinyi barabagenda akaguma y'umugabo aba basani bacu ejo uzonatanga rusanze na leta yamaze kudushiramwe inote nyinshi na cyane reka ndagushimire cyane Simbizi wase Mavumba ndagushimiye cyane Sky ndagushimiye cyane aho no munsi wazuri kuranwa amata ugumuhindura Simbizi yahevye inzoga guys none Sky witwa ikiganiro na Kesa abwa ngo inzoga ngo ziri mu kwica wewe rero Simbizi at this time yahevye inzoga ariko yinwara ikivuguto guys kiri naturel inzoga zazimaze inzoga ari usanga zirahakwa kunkoresha amakosa abantu bafise inka batangure kumwimvita Simbizi uke mu gatondo kana nko niko mwituga eshise mu gitanda gute ntangara kwa sura yake hivi aho gusanga bafite ibihe reka ndagushimire cyane Simbizi wase Mavumba usanga bagwaye zona bazira kumwituyoga kona ngaho cyose harabagutse ngo tuvuta wisiga n'inyine Muranzi bakumbuye twadushaje twa dukeya n'agatenture ngarakumbuye dushatse dukeya n'agatenture ndi kubikura ko murabayeho urasa n'amafaranga kabisa buja town baranyoroye ndetse reka nshimire umuntu wese yafashe umwanya wiwe kugira ngo akurikirane Buja Town TV muri kano kanya ndagushimire cyane we wafashe akanya kawe uri kuradukurikirana nari kumwe na Simbizi wase Mavumba umusazi wari kumwe umunyoni umusazi nizo wayitonga ndumusazi kuri mikro wari kumwe nanje Sky Nice bendo camera twari kumwe na Raja so ciao guys thank you mwakoze kudukurikirana this time bizu